kubera Imana yonyene niyo yatumye ubwo buzima bwacu bugenda uko, niyo yatumye mbyara. Nyuma yo kubyara rero nyuma yo kubyara maze kuva ndibuka maze kuva muri koma maze iyo minsi 3 kubera ko sheri yari muri Kongo arumva ko navyaye asaba uruhusha araza. Navuye muri koma ruko ashitse murumva gwa rukundo atarashika sinari bwakanguke, ariko nafuye kumva gusa ari impande yanje avuze mba ndakangutse. Ako kanza kibuka ndamutsa uribuka ndakuramutsa mama ari kugutuka ashaka kugusohora ngo akwirukane akubwira amajambo na muganga arimo infirmier yambwiye ngo bujegaho gute kubera byaci bituma donc urumva wakorewe cesarienne iyo urize haragira harababara. Baramutsa bakunzi bacu aho muherereye hose, turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Bari babakunzi banyu rero turi kuri channel yitwa Ranagrete TV, tukaba ikiganiro cyacu cyitwa My Life. Ego harabagwaye Imana ibagenderere n'ukuri ibakize, abari mu bibazo Imana ibane namwe muri byo bibazo ibahindurira amateka, abari mu bibazo byo mu rugo n'ukuri Imana ibubakire ibakomeze aho muherereye hose muri situation iyo ariyo yose urimwo uri kuracamwo. Imana ibane nawe kandi ikwambike imbaraga. Rero reka nakire umutware wanje umukunzi wanje ashiki wanje ndamuhikaze muri iki kiganiro cyacu. Ego uraho neza amakuru haleluya. Ego reka ndamuhikaze rero nawe agiriye icavuze uyu munsi. Nanje ndabaramukije ni Daudi mu kiganiro My Life. My Life urabyumva ni mu Cyongereza ariko ubuzima bwanje ubuzima bwiwe n'urugendo rw'ubuzima maisha yangu mu Kiswahili. Ndaba comment nabonye mu minsi iheze mbere ko ngira ikindi novuga. Mwebwe mudukurikirana mwa comments zanyu n'ukuri turazibona kandi tuziha agaciro, muri abanyagaciro mu buzima bwacu kandi turabizi neza ko ari cyo muzungu muri twebwe natwe tukumbuka muri mwe umugisha natwe tumugisha wanyu. Murabyumvise turumugisha wanyu kandi namwe mu mugisha wacu nimagiriranire. Ego rero igihe duherukana twaraganiriye tubabwira ingene ubuzima bwacu bwagiye bugenda, umunezero umubabaro twarababwiye ingene maze kubyara kunahuye n'ibibazo byinshi mu buzima. Ngira ko mbanza kuremesha bamwe baciye muri ibyo bibazo nk'ibyo naciyemo, mwihangane. Hari ababiciyemo hari ababirimwo. Ego ntitwifurije abazobijamo ngo ntitubyifuza kuko birabishe ukuri. Mwihangane kuko kwihangana kuranesha. Iyo utihanganye ibintu byose birapfa. Hariho comment harabatwandikiye mudamu yatwandikiye aratubwira ngo nukuri ikiganiro cyanyu caramfashije cyane, ati nanje ndiko ndaca mu bibazo bikomeye mu rugo kugeza no numva notekera ibyanje nkasohoka mu rugo nkagenda. Nukuri reka ndakubwire ihangane icyo kigerageza uri kuracamwo Imana irakibona. Bishobora kuba ari n'ishuri uri kuracamwo kugira ngo ejo uze wubaka ingo z'abandi, uzubigisha ingene bashobora kwihangana mu gihe umugabo yakubereye intare, mu gihe umugabo yakubereye igikoko. Rero ihangane ntiwahukane, ahubwo reka dusenge, reka dufate umwanya dusenge, hanyuma Imana ikora igitangaza umugabo wawe yongere agarure wa mutima w'urukundo.
ego iyo uwo yari watwandikiye atubwisha inama, ni benshi batwandikiye ariko tuzogenda tubishura, tuzogenda tuganira nkuko twabivuze mu rumugisha wacu natwe turumugisha wanyu. Rero tudatevye reka twinjire mu kiganiro nyezina. Narababwiye ukuntu maze kuvyara nahuye n'ibibazo muri make ntaranavyara, kuko hariho ikintu nibagiye kubabwira. Ntaravyara nkifisinda umwe wa umukobwa nababwiye yakundanye na bofre wanje yigeze kunzanira umuti, anzanira na ringateri. Kubazi ringateri niriya yo gukora ravuma, kubavuga igiswahili nayo niriya yo kuinama gukora ravuma. Rero jewe sina ivyo bintu ntavyo sinarinzi ukuntu umuntu akora ravuma, ntavyo narinzi pe. Arawunzanira arambwira ati genda ukore ravuma, umwana wawe ari bumere neza mu nda kandi nawe uri bumererwe neza. Nshuti zanje nukuri kugira abagenzi si bibi, ariko uzuhora uraba umugenzi muriko muragendana uwo ari we. Kuko je naramwizeye, narababwiye ko namwizeye, ndamufata nka petite sœur wanje, ariko yansumvye ubwenge bw'ubuzima bwo hanze, kubera ko hariho ibintu je ntaciyemwo ntarinzi. Ariko kubera ko we yarazi byinshi, yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo kumbure mfe canke ninda nari mfise ivemwo. Uwo muti amaze kuwunzanira ndawubika, kumbe mama wanje yabibonye. Amaze kubibona wa mukobwa asubiye inyuma, mama araza arambwira ngo biriya bintu aguhaye nibiki. Namwiyane amaye umuti wo gukora ravuma, umva ko yari yabibonye sinari kubimuhisha. Arambwira ati ndamubwira ni umuti wo gukora ravuma nuwo bampaye. Arambwira ngo kuzobika ijuju kugeza ryari, wewe ko namanda kubwira ko atacu uzovamwo. Urumva kwera ko nyene yarasanzwe ambwira amajambo atari meza, burya kubwira umwana wawe ngo ntacazovamwo nukuri pe, bigera igihe ntihagire icavamwo, kubera ko wamenyere kubimwatura ko kenshi. Nico gituma mbwira abavyeyi muze mwatura amajambo meza ku bana banyu, muze mwatura amajambo meza ku bana banyu, kuko amajambo tubaturako niyo agenda akaba affecta. Iyo ari meza abaviramwe ibintu vyiza, iyo ari mabi abaviramwe ibintu bibi. Arambwira ngo ntacu uzovamwo, ngo urabona ngo uri mbese, ambwira amajambo. Arangije ambwira ngo ndamuhe wa muti, ndawumuha. Aja kuta muri toilette, afata na ringateri arayimenagura, afata ibuye arayimenagura. Rero cyagiye kuntangaza, uyo mukobwa yahoraza buri mwanya kumbaza. Oya nyene mama ntiyambwiye igituma utaye, ariko nk'umuvyeyi urabona abantu bakera bakuze babona kure, sivyo? Babona kure nk'umuvyeyi. Kumbure nerega Imana ikoresha umuntu ishatse, irakoresha umuvyeyi wawe, irakoresha inshuti yawe, irakoresha muvukanyi wawe, ica ishaka. Muri ico gihe rero yaciye muri mama kugira ngo indengere. Wa mutima marawutaye muri toilette, yaringateri arayipasuye, arayimenaguye. Acarambwira ati ntuzusubire kwakira ikintu na kimwe aguhaye. Cyo ndituriza wa mukobwa. Urumva kwera ko twabana yaramenye ko mama agiye ku kazi, kwera hari après midi mama yagira asubire ku kazi. Arabimenya ko asubire ku kazi, araza arambaza haciye nk'isaha gutyo. Arambaza, ndamubwira ni nawe ukoresheje. Umva nase kumubwira ko mama yawutaye, ndamubwira ngo nawe ukoresheje. Atangura kumbwira ngo numva umeze gute mu nda. Ndamubwira nje numva ameze neza nta kibazo. Kumbure muri we yibajije ngo ivyo nakoze ntibiragera gukora, kuko nyuma y'iyindi saha canke isaha n'inusu yongeye kugaruka, akaguma mbaza bukeya, aguma mbaza umeze gute. Jewe nkagira ngo nubucuti, ariko arambaza nyene ukuntu merewe, ubuzima ukuntu bumeze, mbese bigenda uko biheruko. Urumva ko ivyo byose nagiye kubimenya nyuma ya myaka 12 nababwira. Maze kumenya ivyambayeko, niho nagiye kwiyumvira kuri tuntu twose twagiye tuba. Ndavuga nto ni kumbe yarampaye umuti ukunyica, niyo mpamvu yagumaza kumbaza ngo bimeze gute. Nyuma yaho rero indi maze gukura, maze kuvyara, aho niho twari tugeze. Maze kuvyara ibibazo nahuye navyo
shima Imana iyo yabanye nanje. Nagiye mu bitaro ngiye gupimisha bisanzwe, ico gihe ndibuka naherekejwe na grand frère wanje. Turagenda dushika muri wa Karede. Dushitse muri wa Karede, Dr Amimye asanga tension ni imva iri hejuru cyane cyane, arambaza ngo wizanye kuko umva grand frère amaze kunshikana hajya, ikintu yakoze ni yagiye kwa Mama Darcy umwe twababwiye. Mama Darcy ndamukunda pe. Mama Darcy kikiganiro ni wakibona nukuri uzunyandikira umpi nimero yawe, nta nimero yawe mfise pe. Yagiye kwa Mama Darcy aramubwira ngo ndamusiza yumva kwera ko bari bazi yuko ari inshuti y'umugabo. Bambwiye ati Louise asigaye kwa muganga, jewe ndatashe. Mama Darcy acaraza turagumana. Rero Dr amaze kumbaza ngo nta muntu turi kumwe, muri uwo mwanya nta muntu twari kumwe ko Rafrael yari amaze kugenda uhamagara Mama Darcy. Mama Darcy araza turagumana. Dr arambwira ati muri butahe uri bugume mu bitaro. Mama Darcy asiga banshize mu bitaro, nawe kwera ko yaragiye ku kazi aragenda. Telefona muhira ndababwira ati ngumye mu bitaro. Nukuri reka ndababwire, iyi Imana itaragukura kwa maboko, nta mwana w'umuntu numwe agufise kwijambo, nta mwana w'umuntu numwe ashobora kugira icyo akoze ku buzima bwawe. Imana yarangwaniriye, irongera irangwanirira, kuko hageze kuvyara umva kwera ko bari bankora ibipimo bakabona tansi gumiduga, ariko jewe muri jewe nkumva meze neza, nta kibazo na kimwe mfise. Kumbe ya tension nayo nyene yari ibirozi, byari bitero. Umva nta nzira nimwe bataciyemwo kugira ngo nshobore gupfa. Mbese banziza urukundo nkunda sheri wanje. Murumva ico gihe hageze ko mbyara, docteur abwira abaganga bari basigaye, aba infirmière bari basigaye bari kwizamu, arababwira ati uriya mudamu ejo mu gitondo agomba gukorerwa cesarienne, kubera ko umwana ntiyaragikina mu nda. Umwana yo hypertension yari yaramwafetse, ntiyarakina, yasa n'uwapfuye. Rero niho abaganga ntibavyibuka. Mwumva ingene Imana ikora. Ureke kwigwanirira, kuko ni wigwanirira ntacu uzoshikako, ahubwo uzohomba n'ubuzima bwawe. Jewe sinarinzi bija mbere, nari umunyamahoro, nari marayika araho atazi ibiri imbere atazi ibiri inyuma, nta kintu na kimwe nzi. Mu gitondo bashitse basanga mu gitabo biranditswemo ko mu gitondo cyakare bagomba kuntegura nkakorerwa cesarienne. Ubwo umuinfirmière yinjiye mu bitaro aho nari, asanga mejeje kurya nibisi sahani y'ubushusho. Urumva mejeje ko biti ntavyo twari tuzi, ntavyo bari batubwiye ko murabizi yuko cyagihe wari muri Kongo, murabizi yuko umuntu gukorerwa cesarienne yariye ni risque, kenshi umuntu arapfa. Rero sasa abo infirmière bamaze kubibona mu gitabo, baraza baje kumbwira ko ngira nje gukorerwa cesarienne. Basanga mejeje kurya neza, mejeje kunywa igikombe c'icayi n'ivyo kurya, ndiko ndarya n'umuhwi. Mbona uyo mu infirmière yikoreye amaboko, aravuga ati Mana yanje, arumigwa. Mama aramubaza ngo nibiki, acaramubwira ngo rindira gato muvyeyi ndanje. Asubira inyuma kugira ngo abwire docteur ari buze kunkora cesarienne, amubwira ibibaye. Docteur avuga ati umwana ntashobora kumurara mu nda, agomba gukorerwa cesarienne, ati mukora ibishoboka byose. Nuko abaganga bakora ibishoboka byose, bantera imiti, barasubira, ariko mbona ko bafise ubwoba. Ariko jewe mfise amahoro, yandi ntaza aho yavuye. Ntabwo bafise umutekano muri jewe. Nkibaza none iyo hypertension iri kiva he ko jewe meze neza. Urumva baraza barondera imiti yo kugira ngo hypertension banze kumanuka gato kugira bashobore kunkorera cesarienne. Bagatuma wa bofre wanje akagenda akababwira ngo imiti yabuze, akaja ku mafarmasi yose akababwira ngo imiti ntayo, kugeza naho mu docteur arababara, agira ishavu, arambwira ati wowe uri kurakira n'ubuzima bw'umuntu, turashaka kugutuma imiti ukavuga ngo ntayihari. Kugeza naho bamutumye kuri farmasi bazi bahejeje gutelefona ko barababwira ati uwo muti turawufise.
arangije aragenda azana generique yawo bamutumye speciality. Dr avuga ati turabigenza gute bafa kuntera uwo muti ariko w'Imana igifise mu biganza ntashobora kuja. Barantera uwo muti barangije avuga ati nta kundi turakora iki, reka turokora umwe. Kugeza naho ubundi umuganga ntashobora kubwira umugwayi ikibazo iyo abonye ko gikaze. Nkanje babona ko mfise hypertension ntibari bishaka kumubwira ivyo, ariko uwo mudamu yaravuze ngo ubu tugiye kurokora umwe. Hari abaganga nabo nyene bavugira urumva bari bafise ubwoba, erega bari bafise ubwoba sheri, kugeza n'abavuga ati tugiye kurokora umwe. Jewe nkumva ni nta kibazo nifitiye pe, je numva mfise amahoro. Nababazwa gusa nuko mama mbwiye nabi, kuko urumva no mu gihe cyo mu bitaro yabari karantuka, nubwo yarangwaje yabari karantuka, yabari kambwira amajambo mabi mbese. Ariko ibisigaye numva ata kibazo, je numva nubwo no kwifira ko numva nubundi ubuzima ndiko ndacamwo, numva ibibazo ndimwo, numva gupfa no kubaho, mbese gupfa nivyo byiza gusumba kubaho. Ariko ico gihe Imana yarahabaye, Imana irabikora. Nkorerwa cesarienne, bantera anesthesie générale, imaramwo iminsi 3 ntumva ntavuga, ndi muri koma. Umwana aravuka nanje mbaho, twese uyu munsi turi bazima kubera Imana yonyene niyo yatumye ubwo buzima bwacu bugenda uko, niyo yatumye mbyara. Nyuma yo kubyara rero nyuma yo kubyara maze kuva ndibuka maze kuva muri koma maze iyo minsi 3, kubera ko sheri yari muri Kongo arumva ko navyaye, asaba uruhusha araza. Navuye muri koma ruko ashitse, murumva gwa rukundo atarashika sinari bwakanguke, ariko nafuye kumva gusa ari impande yanje avuze mba ndakangutse. Uribuka ndakuramutsa mama ari kugutuka ashaka kugusohora ngo akwirukane akubwira amajambo. Na muganga arimo infirmière ambwiye ngo bujegaho gute, kubera byaci bituma donc urumva wakorewe cesarienne, iyo urize harababara, niyo utwenze cyane harababara, canke iyo wasamuye. Urumva rero kubera ko yaraje ntanguye kurira, mama ashaka kumwirukana amubwira ngo ibi byose ni wabiteje nyene ry'amajambo y'abavyeyi, uravyumva. Kandi byarumvikana muri ako kanya, byarumvikana ni ngewe nyirabayazana w'ibibazo ibi byose, ariko arababwira ibi ni ngewe nta wundi. Naba nari nararozwe, naba nari narashugurikiwe mu buryo ubwo aribwo bwose, ariko responsabilité zo kumuba hafi narazirekuye. Nicyo gituma yababaye. Nta wundi muntu yabwirizwa kumugarukiraho, nta wundi muntu yabwirizwa kumwitaho, ni ngewe. Iyo ngeze muri ico gihe aha kuri ibi rero arababwira binkubita mu mutima, nkumva nokora ikiganiro cyo kugira inama abagabo kugarukira abo bababaje. Abagabo turahemuka kandi tugahemuka birenze urugero. Ngaho komeza nshuti sheri wawe. Mwihangane niko bimeze iyo umuntu yibutse akababaro kiwe, biragoye kwihangana, ariko mwihangane. Ego ndibuka ico gihe amaze kugenda, mama yaramubujije ngo ntazisubire kugaruka ahondi. Byari byoroshe. Abavyeyi nukuri mugerageze mugire umutima w'ubuvyeyi. Hariho benshi bifuza urubyaro bakarubura, ariko wahawe urubyaro ariko ukashaka gufata nabi abana, ugashaka kubarutishanya uko bangana, uko wabavyaye. Nukuri nkuko twabivuze mu kiganiro giheze, abavyeyi mwige kurera abana banyu neza cyo kimwe, bose bangana, kuko byansigiye igikomere. Narakomeretse pe. Ibaze kuba uri mu bitaro
wabyaye umugabo yagutaye umuvyeyi ariko aragutuka kugira ngo agire icyo aguha cyo kurya akiguhana ibitutsi ntibyari byoroshye ariko mu kiganiro gikurikira noneho tuzobabwira ukuntu byagenze gusohoka mu bitaro izindi ntambara nahuye nazo maze gusohoka ibitaro noneho intambara zibishe pe zibishe zibabaje z'agahinda zo kubura icyo kurya wabyaye. Imana ibaduhera umugisha nukuri turabakunda naho mu kiganiro gitaha murakoze. ariko nongereho iki kintu gatoya abadukurikirana hariho abariko barabicamo biri alive uyu mwanya. Hari umugore yarambiwe n'urugo ashaka kuvamo kubera umugabo ariko aramukorera ibyo nagukoreye. Sheri wanje mwihangane, mba numva nahora nsaba imbabazi y'ubugome bwimbitse bukomeye cyane nakoreye sheri wanje. Turi mu gihe cy'umunezero ariko ibi bihe nitwigera tubimenyera ni igihe namukomerekeje bikomeye cyane, ubwo atarafise imbere n'inyuma umugarukira, ubwo atarafise imbere n'inyuma undi wamukunze mu rukundo nk'ubwo namukunze bwa mbere. Aha niho naboneye ko Satani dukwiriye kumushugurikira. Sinzi ukuntu nobivuga ariko kirazira kunegrija ibi bintu n'umugambi wa Satani. Narasabye imbabazi ndababarirwa ngeze naho ngeze uyu munsi kubera nzobabwira uko mugomba kwitwara. Mwabagabo mwe mumbabarire, jewe nishira ndiko ndavuga ivyanje. Shera karavuga ibyo namukoreye bibi kandi koko niko kuri, ariko wewe uri kurabimukorera aka kanya udukurikirana cyangwa uzodukurikirana wagaruye umutima. Je nico ndakwisabira gusa, reka ayo madiplome, reka ubwo butunzi, reka ko kazi, reka ibyo byose byitwazo. Birababaje, ni igisebo umugabo ariko we yakunze. Imana itugirire neza. Tubashimire ko mwadukurikiranye kandi mukomeje gukora subscribe, comment na share. Musharing birashoboka ko hari famille yumva ururimi iri muri biriya bihugu, cyane ko biriya bihugu byo ingo ntizimeze neza bro, inyinshi ntizimeze neza kubera n'amategeko ari muri ibyo bihugu bya Amerika n'Uburayi. N'amategeko afavoriza divorce gusumba kubaka urugo, kuko nabo rega burya nta muntu yaguha ibintu adafise. Abazungura majorite ntabwo bafise iyo spirit yo kubaka urugo, cyo tuma bashyizeho amakontra. Birababaje. None ubu yo mwuka uraza ukadusanga muri Afrika. Iyo ndebye hano turi ndareba nkibaza, birababaje n'agahinda. Umupasiteri aradivorusa kigendera kandi agakomeza umurimo w'Imana. Ibyo tuzabivugaho. Umukozi w'Imana ukubahuka waretse umugore wawe peu importe amakosa yose bagukorera ukaja kuvuga Imana rukundo, Imana yuzuye imbabazi, Imana reka ngarukirize ngaha. Ariko nakoze ibibi bikorera sheri nakunze, we ntukabikore, ntuzabikore. Nuno munsi yashize imyaka myinshi ariko muzanumva nkwiriye gusaba imbabazi. Sheri wihangana, uko nyene Imana yabyemeye ko biba kugira ngo twubakire imiryango yindi nayo irikira bicamo. Ntituruko tubivuga kugira ngo byongere bidushiremo umubabaro cyangwa bidusubize inyuma, ariko tuko dushaka kwigisha mwebwe muri byo muri iki kibazo n'ababibayemo bakibirimo. Mukomere kandi mwihangane. Imana ibaduhera umugisha. Turabakunda cyane, mukomeze kudukurikirana. Imana ibaho umugisha naho ubutaha. Shalom, 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 shalom. shalom.